ndabaramukije mwese abakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatanu ni kwigenekerezo rya 28 ntwarante umwaka wa 2026. Mu gatondo rero hitezwe ko hazogwa imvura mu Kayanza, Ingozi, aho ni mu ntara ya Butanyerera, Imuyinga mu ntara ya Buhumuza, Imuramvya mu ntara ya Gitega. Ikirere kizoba kirimwo ibicu vyinshi, citezwe mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera, Igitega ni Karuzi mu ntara ya Gitega, mu Rutana mu ntara ya Burunga, mu Ruyigi no mu Cankuzo mu ntara ya Buhumuza. Ahasigaye hakazokwa kayizuba rimwe n'ibicu bike bike. Azoba hakanye gusumba handi azoba ari Imuramvya mu ntara ya Gitega hamwe n'Ibururi mu ntara ya Burunga, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 12. Ku muhingamo naho hitezwe ko hazogwa imvura hongera hacemwo ibihe vy'izuba i Bubanza mu ntara ya Bujumbura, Imuramvya mu ntara ya Gitega, Ingozi mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera hamwe n'Imuyinga mu ntara ya Buhumuza. Ikirere kimwe ibicu vyinshi kaba citezwe mu Cankuzo naho nyene ni mu ntara ya Buhumuza. Ahasigaye hazoca haka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ibipimo by'ubushuhe bizoba biri hejuru gusumba ahandi bizorangwa mu Cibitoke kuri dogere Celsius 28. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 6 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 9 z'umugoroba. Nuko rero ni hano amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatandatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.